n'agahinda biriko birakorerwa abakenyezi muri ibi bihe kuvyerekeye ukwishira no kwizana agateka umutekano n'ubuntu bwabo. Akarorero kamwe kababaje nibiriko biraba vyo kwanka gushingurana iteka umupfasoni Aline Inarukundo yashengeye mu ijoro ryo kwa 2021 uwo mwaka akaba n'ubu atarashingurwa. Umupfasoni Aline Inarukundo yaritavye Imana. Kwa muganga baravyemeje bapimye ko bisa nuko yishwe. Ego umugabo yakekwa ko ari we yoba yaramwishe arapfunzwe. Ubu rero umuhari n'amahoro uribaza ibibazo bikurikira. Mbega gufata ikiziga c'uwo mukenyezi ntashingurwe hari ico bifasha mu matohoza ariko araba? Ico kiziga hari ikintu na kimwe kiriko kirafasha? Atari ivyo naho gifatiwe iki? Mbega baba bazohava bakenera kwerekana ikiziga kugira ngo vyemezwe ko yapfuye? Vyoba ari ico bizofasha? Mu karanga kacu umuryango n'inshuti barategerejwe kandi bararekuriwe gushingurana iteka uwabo ashengeye. Kandi kiremwa muntu wese yitavye Imana agomba gushingurana iteka. Niko bimeze iwacu, niko vyamye, n'uyu munsi niko vyagomba kuba biri. Abarundi bamye bazwi ko abanyabuntu, abanyembabazi, bashigikirana. Ugusonera abapfuye n'imva zabo bikaba vyamye ari ntarengwako mu karanga kacu. None ubu twaba tutakira abantu, twaba twaracitse ibikoko gushikaho umuvyeyi ahwera ntashingurwe ko hari abatacemera akaranga kacu. None abakikemera bobo bari hehe? Mbega bari hehe barya bajejwe gukingira abanyagihugu? Barihe? Bari hehe barya bajejwe gucungera iteka n'ubuntu kuri bose no ku bwa bose? Mbega igihugu cacu c'u Burundi coba cacitse iki? Tuba tutakira abantu turiko tubikoko? Ariko n'ibikoko ntivyokorera ivyavyo ibiriko birakorerwa uwo mupfasoni Aline uno munsi. Mbega abanka ko ari nashingurwa ubwo bariyumvira vy'ukuri abana biwe bakibaza ico ibintu biriko birakora ku buzima bwabo no kuri kazoza kabo? Nimba vy'ukuri Uburundi bufise abarongozi nibakora ico bajejwe, bakorere ibikenewe vyose kugira ngo uwo mupfasoni ategwe iteka ryiwe rya nyuma kuri iyi si, ashingurwe mu iteka n'ubuntu. Turateye akamo abarundi kazi bose ngo batera akamo ababijejwe kugira ngo uwo mukenyezi mwene wacu ntabandanye guhohoterwa atana kimwe kibuze ngo ahabwe icubahiro n'iteka vya kiremwa muntu. Ibiriko birakorerwa Aline bitesheje urubwa Uburundi n'abarundi twese. Ntitugahore ngo bibe nk'ibisanzwe.